Twongeye kubaha ikaze umwanya wacu bakunzi bahembwe kwikana mu mpano z'isi ikaze muri ano makuru atugiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya muri aya makuru turabwira amakuru y'intambara iri kurabuza igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'Uburusiya ndetse muri aya makuru nyine turabwira amakuru havugwa mu Burayi turabwira n'amakuru avugwa ku mugabane wa Amerika ndetse umwanya dukunde turabwira n'amakuru havugwa ku mugabane wa Afurika na cyane cyane intambara zasubiye kwaduka mu gihugu cya Ethiopia kaze muri ano makuru Twongeye kubaha ikaze tubisabira sabone cyangwa subscribe bakoresha ururimi rw'icyongereza akaze muri amakuru yacu. Amakuru yacu rero nk'uko twabwiye tugiye guhera n'abandi ku ntambara ariko irabuza igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'Uburusiya. Tukaba tugeze ku mezi 6 n'iminsi 2 intambara ihuza igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'Uburusiya itanguye mu Burusiya habwise special operation ku butaka bw'igihugu cya Ukraine aho rero Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yatangaje special operation yavuga ko baragiye gutabara abanyagihugu bo mu karere ka Donbas region ngo kubyo hise abanyabwoko bariko baragirwa mu nabi bakaba ari abategetsi b'Uburusiya bakaba ari abategetsi ba Ukraine n'igisirikare cya Ukraine intambara ngo ikaba iratanguye muri iki gihe rero amezi 6 neza araheze rero Uburusiya bukaba bwarashoboye kugenzura akarere kose ka Donbas region akarere kose ka Donbas region muri rusange ukagizwe n'intara zine zikuru akaba kagenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya cya Vladimir Putin rero n'ubu ariko intambara zikibandanya bigatubwira muri kano kanya intambara zabiri nuko zifashe kuri karere intambara rero kuva ku munsi w'ejo ziriko zirabera mu karere ka Kherson aho rero ingabo z'Uburusiya n'ingabo za Ukraine zihanganye cyane gose muri kano karere ka Kherson twibutse ko igisirikare cya Ukraine kiriko kiragerageza muri kano karere ka Kherson kuzibira ingabo z'Uburusiya zihari ko ingabo z'Uburusiya zishobora kwambuka gutera ibindi bisagara ziciye muri kano karere ka Kherson ahandi hariko harabera intambara ikomeye nahari ikigega cya nuclear power plant Zaporizhzhia nuclear power plant aho biboneka ko naho nyene igisirikare cya Ukraine kiriko kiragerageza uburyo bwose gishoboye kugira ngo kirabe ko uhoza kino kigega cya nuclear power plant cya Zaporizhzhia aho kino kigega naco nyene kisanzwe gukigenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya igisirikare cy'Uburusiya rikaba gitanguye ndetse guca umuriro usanzwe ugenda kive ku mugwa mukuru wa Ukraine usanzwe uva muri kino kigo aho rero igisirikare cy'Uburusiya kiboneka ko ariko kirashaka gusa ko umuriro ugenda mu turere igihugu cy'Uburusiya gisanzwe bikondora nk'akarere ka Donbas region muri rusange ndetse na Crimea tubize ko kino kigega cya nuclear power plant cya Zaporizhzhia ari kigega kinini cyane gose mu Burayi cyatanga umuriro mwinshi cyane gose ndetse umuriro kino kigega cya nuclear power plant cya Zaporizhzhia kikaba kidatanga umuriro gusa mu gihugu cya Ukraine ahubwo kikaba cyatanga umuriro no mu bindi bihugu bimwe byo mu Burayi rero Uburusiya bikaboneka ko buriko burashaka gukata umuriro ugenda mu bindi bihugu ndetse n'ugenda ku mugwa mukuru wa Ukraine usigaze gusa umuriro ugenda mu burere Uburusiya busanzwe bukontrola ibyo bikaba bituma rero igihugu cya Ukraine kiriko kiragerageza ko gishoboye kose kugira ngo akirabe ko cagaruza akano gaciro imigwano iriko irahabera nubwo umuryango mpuzamakungu wiyamirije iby'imigwano iriko irabera muri kino gice ko kino kirimo ubumara bwa nucleaire bishobora igihe buno mara bwotegwa ko misile bugasambuka ku bwotera ibyago bikomeye cyane gose ku isi itigeze ibona ariko rero n'ubu intambara ntiragara ndetse umunyamabanga mukuru wabona akaba yarishike muri Ukraine aho yasaba ko ya Uburusiya na Ukraine buhagarika intambara ziko zirabera muri kano karere ka Zaporizhzhia nuclear power plant ariko rero bikaboneka n'ubu ko atakiye kugwa aho biboneka ko ama rocket y'urutavana ko aguma ategwa muri kano karere yaba ku ruhande rwa Ukraine ndetse n'uruhande rw'Uburusiya tubandanya n'ano makuru yacu tukire rero muri amakuru nyene avugwa mu Burusiya reka dusimbire mu Burusiya no musi rero ijoro nyene rya Perezida Vladimir Putin akaba yatangaje decree canke ingingo nshasha iha uburenganzira igihugu cy'Uburusiya kugira abasirikare nibura bava ku miliyoni 2 kuduga kugira ku miliyoni 2 n'ibihumbi amajana netubutse ko abasirikare b'igihugu cy'Uburusiya bari bagera ubu miliyoni imwe n'ibihumbi amajana 930 aha rero ikaba biboneka ko ngo bagiye kongerwa ko akayavuze ko byavuba hagiye kongerwa ku basirikare ba Ukraine abasirikare 137 aba rero bikaba ndetse yategetse ikigega cya leta kongereza amafaranga igisirikare cy'Uburusiya gikoresha ndetse yakongereza n'uburyo bwo kwita abantu basirikare bashasha bashika ibihumbi 137 kugira ngo bongereze ubushobozi bw'igisirikare
c'Uburusiya. Twibutse ko no muri indwi iheze amatangazo menshi arimo avuga akwiragira mu gihugu c'Uburusiya hose ndetse akaca ku maradiyo ndetse akaba baragiye bashirana amamikoro mu bice byinshi cyane rwose bihuriyemo abantu aho basemerera basaba abantu bose bashaka kwinjira mu gisirikare c'Uburusiya. Rero biboneka ko abashakashatsi n'abahinga mu by'intambara bavuga ko ngo igisirikare c'Uburusiya kimaze kubura abasirikare batari bake mu ntambara yikorera gihuza n'igihugu ca Ukraine. Ubu rero ubu perezida Vladimir Putin akaba ashaka gukomeza igisirikare, abumva ko rero ashaka nibura ngo igisirikare kuva mu mwaka uza mu kwezi kwa mbere ngo kizobe kigera ku miliyoni 2, aho rero yifuza we kubwiwe yavuze ngo limite y'igisirikare c'Uburusiya kigomba kugera ku miliyoni 2 n'ibihumbi amajana 4 by'abasirikare bari ku rugamba. Abo tuvuze b'abasirikare baba barigishijwe iby'urugamba bashobora gutabara mu gihe igihugu kiri mu ntambara. Ubu rero tubibutse ko nubwo igihugu c'Uburusiya kiri mu ntambara muri Ukraine, perezida Vladimir Putin n'ubu ntarigera adeklara ko igihugu c'Uburusiya kiri mu ntambara. Ibi rero navyo bikaba byo mu burenganzira mu gihe bikora igihe yotangaza ko bari kubakora intambara muri Ukraine, bikaba byo mu burenganzira bwo guhamagaza abantu bita inkeragutabara canke abasirikare ba reserve batasanzwe bari mu gisirikare ca leta, uca bikorwa ko boca bahamagarwa n'abakaja ku rugamba. Ariko rero kubera ataratangaza ko igihugu c'Uburusiya kiri kirakora intambara yeruye, ibi rero ntibishobora kumuha uburenganzira bwo guhamagaza bano bantu mu mategeko y'igihugu c'Uburusiya. Rero igihugu c'Uburusiya kiracavuga ko kiri muri special operation nayo ikaba yemerewe gukorwa iyo yonyene n'abasirikare abasanzwe bari ku kazi ka misi yose. Aba basirikare bo gutabara bakaba bashobora gutabara gusa igihe igihugu catangaje ko kiri mu ntambara n'ikindi gihugu yeruye. Rero igihugu c'Uburusiya n'ubikaba kikivuga ko kiri muri special operation. Rero kandi biboneka rero iriyongezwa ry'abasirikare b'igisirikare c'Uburusiya ndetse akaba yanamenyesheje ko n'ibigwanisho navyo bigiye kongerezwa bihabwa abasirikare b'Uburusiya ndetse n'amafaranga y'umushahara akaba agiye kongerezwa. Ibi rero bikaba bituma biboneka ko ari ukumotiva abasirikare bashasha bagomba kwinjira mu gisirikare c'Uburusiya. Tubutse ko n'imyaka yongerejwe yo kuba mu gisirikare c'Uburusiya ndetse n'imyaka yo kwinjira yarongerejwe, aho rero mu myaka yaheze akaba ufise urenze imyaka 30 utari wemerewe kwinjira mu gisirikare c'Uburusiya. Ariko rero ubu kugera ku myaka 45 uremerewe kwinjira mu gisirikare c'Uburusiya. Kuduga rero biboneka ko Uburusiya buriko burakora ibishoboka byose kugira ngo aburonke abasirikare benshi cyane rwose, na cyane ko biboneka ko ngo imipaka imwe ubu icunzwe cyane rwose n'abasirikare benshi kubera abasirikare basanzwe ku rugamba. Nk'akarorero ni umupaka igihugu c'Uburusiya gihana n'igihugu c'Ubushinwa, aho bavuga ko umupaka udacunzwe cyane rwose. Rero bikaba ari muri bimwe bituma igisirikare c'Uburusiya gishaka kongerezwa kugira ngo imipaka y'Uburusiya icongerwe cyane rwose. Turabandanya n'ano makuru yacu. Nkuko tubabwiye rero ku munsi w'ejo igihugu ca Ukraine naco carahimbaje umunsi mukuru wahariwe kwikukira igihugu ca Ukraine. Imyaka 30 kimaze cikuye ku Burusiya kikaba cigenga. Uyu munsi mukuru warahimbajwe ikindi ku mugwa mukuru, naho rero perezida Zelensky yari yasavye ko abanyagihugu n'abaza mu birori ku kwitega ibitero byari byivuga ko Uburusiya bwari bwateguye ibitero gukora ibitero bikomeye cyane rwose ku gihugu ca Ukraine ku munsi cibuka umunsi mukuru wahariwe kwikukira kwa kino gihugu ca Ukraine. Rero perezida Zelensky yarakoze ikiganiro aho rero yamenyesheje ko uko biri kose no mu gihugu ca Ukraine kiri mu ntambara ngo bitebuke igihugu ca Ukraine kizokwibohoza, ndetse ngo n'ibice byose igihugu umwansi yatwaye ngo bizokongera ngo bimanikemo idarapo rya Ukraine, idarapo ry'umuhondo n'ubururu ngo rizokongera risagarare muri Ukraine hose, ndetse avuga no muri za Crimea ndetse no muri za Donetsk aho Uburusiya bumaze gufata. Avuga ko bizateba bitebuke ngo hano hose hazogaruzwa habe kongere hasubire mu minwe y'igihugu ca Ukraine. Ibi ni ivyizero rero perezida Zelensky yahaye abanya-Ukraine ku munsi wahariwe kwikukira igihugu ca Ukraine. Igihugu rero c'Uburusiya carakoze igitero kimwe ku munsi w'nyene wahariwe kwikukira kwa Ukraine. Rero kino kitero cabereye mu burengerazuba bwa Donbas region mu karere gasanzwe kagenzurwa n'igihugu ca Ukraine, aho rero kino kitero cakozwe n'amamisire cakozwe kuri railway station canke ku nzira ya train, aho rero ino train yari itwaye abantu yatewe ko misile, maze rero abantu bashika 45 kugeza ubu akaba ari bamaze kwitaba Imana baguwe ko n'ico gitero cakozwe n'Uburusiya. Biro bikaba byari byitezwe cyane ko Uburusiya bwagomba gukora ibitero mu duce tumwe kuri uyu munsi. Rero ibi bikaba hari byabaye aho, ndetse na cyane Uburusiya bukaba buvuga ko buzokwihora kubishe wa mwana umfamfe w'umugenzi
umwunganizi wa perezida Vladimir Putin ndetse akaba n'umwana perezida Vladimir Putin ubwiwe yari yaje ku ibatisimu Dugina. Aha rero bikaboneka ko Uburusiya busa naho buriko burihura ku bitero bwakoze. Rero bikaba bino bitero byakozwe kuri iyi rail station bikaba byahitanye abantu 45, abandi benshi cyane bakaba barakomeretse ndetse abantu rero benshi bakaba barenze bari mu bitaro hirya no hino bitandukanye muri kano karere kahabereye kino gitero. Tukiri nyene ngaha muri Ukraine, umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Johnson Boris akaba yari yishikiye muri Ukraine aho rero kumwe na perezida Zelensky mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe ukwikukira kwa Ukraine, aho yamenyesheje rero aho yamenyesheje minisitiri wa mbere Johnson Boris yasanze ndetse asigaje n'iminsi mike ku butegetsi bwiwe mu Bwongereza, aho yamenyesheje ko ashima intambwe igihugu cya Ukraine kigezeho kandi akamenyesha ko ngo nta nkeka igihugu cya Ukraine kizokwikukira kizokwibohora Uburusiya. Ibi rero nivyo vyizigiro nawe nyene yamyaha igihugu cya Ukraine kuva gitangwa. Tubutse ko mu bategetsi b'Uburayi batanze amahera menshi cyane gose ku gufasha intambara ya Ukraine, ndetse bavuga ko iyo bari no mu bashigikiye cyane gose perezida Zelensky yanatumye, ndetse perezida Zelensky atimvira kuja mu biganiro ari minisitiri wa mbere w'Ubwongereza Johnson Boris, aho biboneka ko kuva intambara ya Ukraine itanguriye ariwe mutegetsi amaze kugendera kenshi cyane gose igihugu cya Ukraine, ubu ukaba ari inshuro ya gatatu, ndetse akaba no mutegetsi wa mbere w'Uburayi akomeye yatanga kugendera igihugu cya Ukraine mu gihe intambara yari imaze gutangura. Akaba yanamenyesheje rero n'umunsi banamuhaye agashimwe kuko yafashije cyane gose igihugu cya Ukraine, akaba yavuze ngo umunsi ngo itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri wa perezida Zelensky yamuhamagara amumenyesha ko igihugu ciwe cyatewe. Yavuze ko yacitse amwemerera ko Ubwongereza buzokora ibishoboka byose bugafasha igihugu cya Ukraine gutsinda intambara, ahavuga ngo nta nkeka arizeye ko adakekeranya ko Ukraine na Ukraine ubwabo izotsinda Uburusiya ikibohora. Ibi byashikirijwe n'umuminisitiri wa mbere mu kiganiro kirekire yahaye abamenyesha makuru, aho byaboneka ko asa n'uko anezerewe, ariko rero kandi abasesanguzi bakavuga ko nanone afise agahinda kuko iminsi yiwe ari mike cyane gose asigaje ku butegetsi bw'Ubwongereza, ndetse bikaboneka ko na perezida Zelensky atanezerewe kuba Ubwongereza bugomba kuronka undi mutegetsi mushasha, atizeye ko umutegetsi mushasha ashobora gukorana neza nk'uyu minisitiri wa mbere Zelensky w'Ubwongereza, ndetse yanabonetse kenshi yifatanya n'abasirikare ba Ukraine bariko baragira imyimenyerezo mu Bwongereza, nawe nyene yambaye impuzu za gisirikare n'inko ariko aragira imyimenyerezo, abaremesha babwira ati muzotsinda nta nkeka, muzokwibohora Uburusiya, mugomba kubutsinda kuko murafise ubushobozi. Akaba yanamenyesheje ko Ubwongereza buzokora ibishoboka byose kugira ngo bugume bitanga ibigwanisho ku gihugu cya Ukraine, ko buzokenera ibigwanisho byose kugira ngo abutsinde igihugu cy'Uburusiya. Ariko rero abasesanguzi harabira hafi ibintu vya politike n'ivyo ntambara, akavuga ko Uburusiya gutsindwa mu ntambara ya Ukraine ari nk'umuzi wibuye rero ngo kubona ibi rero ngo ndetse bikaba byanavuzwe n'uwahoze ari mukuru w'igisirikare c'Ubwongereza, ndetse yagize komantere agira ku by'urugendo rwa minisitiri wa mbere yagize mu gihugu cya Ukraine bwira gatatu. Ubu rero wahoze ari umukuru w'igisirikare c'Ubwongereza yitwa Lord Richard Donat, akaba yagize komantere mu kiganiro muri show yo muri radio imwe yo mu Bwongereza, aho yavuze ko ngo ntashobora kwumvisha ndetse ngo ntanabona n'ingene ibihugu by'Uburayi ndetse na NATO ngo bishobora gutsindira Uburusiya mu ntambara yo muri Ukraine. Inkuru tuzoyigaruka ko mu nkuru turiko turabategurira y'amezi 6 aheze intambara ya Ukraine itanguye. Turabandanya n'amakuru yacu. Amakuru yacu nyine rero hajanye na Ukraine reka tuyabandanye. Amakuru yendi rero ariko aravuga igihugu cya Amerika cemeye kandi gutanga miliyoni 3 z'amadolari y'abanyamerika ku gihugu cya Ukraine. Aya madolari rero miliyoni 3 akaba agizwe n'ibigwanisho bizohabwa igihugu cya Ukraine. Muri bino bigwanisho rero bikaba harimo ama system anti-missile system, ndetse ubu bakaba bongereje bakaba bemerwa igihugu cya Ukraine ama anti-missile system y'ubwoko bukomeye cyane gose yo mu rwego hejuru, ndetse bikaba byikekwa ko harimo n'ama anti-missile system y'ubwoko bwa Iron Dome asanzwe akoreshwa n'igihugu cya Amerika ndetse n'igihugu cya Israel. Ama anti-missile system nyene ya Iron Dome akaba akogwa n'igisirikare cya Israel bifatanije n'igisirikare cya Amerika rero, ndetse n'ubundi buryo bwose bwo gukingira igihugu cya Amerika gisanzwe gifise bwo mu kirere. Ikaba biboneka ko ubwo bahaburi korajana mu gihugu cya Ukraine na cyane cyane ngo system ya Iron Dome ndetse isanzwe nyene ikingiye Washington DC ngo zoba
ziriko zijanwa muri bino ibigwanisho bishasha bigiye guhabwa igihugu ca Ukraine. Bibika biboneka ko Amerika yemeje ko intambara izoigwana gushika ku kanyuma, bibise ko Amerika kuva intambara itanguye imaze gutanga hafi uburewe zoba zimaze kugera ku miliyaridi 12 n'imiliyoni amajana 5 z'amadolari y'abanyamerika. Twongeye ko zino miliyaridi 3 nari n'amahera menshi cyane gose, tubutse ko aduharura mu minsi ya mbere ko igihugu ca Amerika cyari gitanze kimaze gutanga miliyaridi 9 n'imiliyoni amajana 5 z'amadolari y'abanyamerika. Nayo rero abashakashatsi ko bayageranije n'amafaranga ya budget y'ibihugu bikiri mu majambere bishika 50 byo mu isi bikoresha, urumva rero kubu abaye amahera menshi cyane gose, miliyaridi zishika 10 na zibiri n'imiliyoni amajana 5 z'amadolari y'Amerika n'amahera menshi cyane gose. Tubutse ko muri bino bikoresho bihabwa Ukraine atagikoresho na kimwe nibura kiba kigurwa miliyoni zishika ku majana 2. Urumva rero ko iyo batanze miliyaridi 3 amahera menshi, amahera akaba agenewe kugura amaburende, ibigwanisho, amamisire ndetse y'ubwoko bwinshi, ese ayandi akaba azohabwa azobara yo kuvura abasirikare bakomerekeye kugamba. Ariko rero turabwiye systeme y'igihugu ca Ukraine uko imeze. Igihugu ca Ukraine ni igihugu naco kisanzwe kirya ibituriye cyane gose, kimwe mu bihugu bigiye bituriye cyane gose. Rero ntabwo sigura rero ko aya mahera yose igihugu ca Amerika kimaze gutanga ku gihugu ca Ukraine yose ari mu kigaca, yose yashikira Ukraine. Bimaze kuvugwa ko n'abashakashatsi bavuga ko amafaranga atangwa gufasha intambara muri Ukraine nibura ngo igice ca gatatu kiba byatanzwe ico conyene gishika muri Ukraine. Biro bimwe bikaba bija mu bituriye ngo ndetse n'ibigwanisho birashikayo, bakanya Ukraine nyene ubwabo bakabinyuruza bakabigurisha bikagenda kuri marché noir. Aho bivuga ko ibi navyo bituma Ukraine iguma buri munsi iriko irasaba ibigwanisho. Nubwo rero ibihugu by'Uburayi na Amerika baba bariko bitanga, ariko rero ikibazo cyo muri Ukraine nuko gisanzwe hari igihugu kiza bwa mbere ku mugabane w'Uburayi mu kujya ibituriye. Rero ngo nebire ka habyaribonekeje rero ngo ndetse Amerika ikaba ubu itanguye gukoresha aba agent bayo kugira ngo barabe nibura ko boza barashikanayo n'igice cy'ibigwanisho abemereye mu gihugu ca Ukraine. Turamandanya nana mukuru yacu officiel tugenda gusimbira kuri indi migabane turabe naho ibihavugwa. Ku munsi w'ejo uheze indege y'Israel y'igisirikare yarinjiye ku butaka bwa Iran. Ibiro bikaba byasubiye kuvyura icuka kibi cyane gose, ndetse aho biboneka ko Iran yahise ivuga ko ubu igihe igisirikare ca Israel cyo kongera gusomboroza igihugu ca Iran ko uhita abashirana ko. Ibiro bikaba biboneka ko ari icuka kibi n'ubundi kibandanya hagati ya kino gihugu ca Israel n'igihugu ca Iran. Tubutse ko mu kwezi guheze igihugu ca Iran casamuye ibirindiro cise ko vyari ibirindiro by'abasirikare b'abanya-Iran bariko bitegura gutera igihugu ca Israel. Bino birindiro bikaba vyari mu gihugu ca Syria, ndetse aho rero n'umutegetsi w'umugwi umwe w'abarobere urwana muri Iran yapfiriye muri kino gitero. Umugwi rero urwana akaba ari umugwi w'abarobere ariko usanzwe ushigikiwe n'igihugu ca Iran. Tubutse ko igihugu ca Iran gifise imigwi myinshi cyane gose y'abarobere gishigikiye muri kariya karere baba Islamique, na cane abo bose bahanganye n'igihugu ca Israel batifuza. Twibutse nk'imihari nka Hamas na Hezbollah n'ibindi. Iyi migwi yose ikaba ishigikirwa n'igihugu ca Iran. Tuvuze kandi ko igihugu ca Iran arico gihugu c'abarabu kugera ikino gihe gifise ibigwanisho bikomeye cyane gose, ndetse kurusha ibindi bihugu byose by'abarabu bisigaye. Igihugu c'abarabu ikindi gikomeye n'igihugu ca Misiri ndetse n'igihugu ca Saudi Arabia. Turabandanya n'amakuru yacu. Tuve rero hariya dusimbire ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika rero dusimbire muri Angola. Muri Angola ku munsi w'ejo itariki 25 z'ukwezi k'umunani niho habaye amatora mu gihugu ca Angola. Amatora akaba yahuza cyane hari imigambwe ibiri ikomeye cyane gose, umugambwe wa President João Lourenço asanzwe ari ku butegetsi MPLA, hamwe n'umugambwe witwa Harinita. Iyi niyo migambwe rero isanzwe ikomeye cyane gose muri kino gihugu ca Angola. Ngo hariho abandi bakandida ndetse n'indi migambwe, ariko rero igihe cyose ubuze amatora mu gihugu ca Angola hagomba kuvugwa iyi migambwe MPLA na Harinita. Iyi niyo migambwe ikomeye rero bikaba iboneka imaze gutangazwa n'umugwi ujejwe amatora mu gihugu ca Angola. Umugambwe MPLA usanzwe urongowe na President João Lourenço asanzwe atwara kino gihugu, yarondera manda igira kabiri uza bamaze gutsinda amajwi, aho biboneka ko umugambwe umaze gutsinda amatora ku bice 53% by'amajwi yose amaze guharura. Amajwi yose amaze guharura rero ukaba bivuga ko hamaze guharura
guharurwa ibice 95 biboneka rero ko atampinduka ikomeye cyane gose itezwe kuba no kwiboneka rero ko umugambwe MPLA usanzwe uri ku butegetsi kuva kino gihugu cikukiye wongeye gutsinda amatora. Umugambwe rero kuva igihugu cikukira mu myaka 60 irenga iheze nta wundi mugambwe urongera urigera utsinda amatora. Ibi bikaba bimeze nko muri Tanzania, aho muri Tanzania naho nyene umugambwe wa Nyerere yatanguje kuva Chama cha Mapinduzi ariwo nono munsi ugitwara igihugu ca Tanzania. Rero haba atavuga rumwe na leta b'uyu mugambwe bita Rinita bakaba batemenya n'ibyavuye mu matora, bamaze kuvuga ko hamwe habaye utunenge ndetse ariko uwo mugambwe Rinita nawe ico wakoze ukaba ari watsinze amajwi mu gisagara ku mugwa mukuru Rwanda wa Angola, aho biboneka ko ariho uwoba ufise abayoboke benshi cyane ndetse akaba ariho nawo watsinze intebe z'abashinga amateka benshi muri kino gisagara ca Rwanda umugwa mukuru Angola. Rinita rero biboneka ko ari uzokontrola umugwa mukuru w'igihugu ca Angola, ariko rero MPLA nawo ukaba waratsinze mu gihugu cyose ndetse ukaba unafise n'abashinga amateka benshi ugeranije n'uyu mugambwe Rinita. Indi migambwe yose ikurikira rero ikaba ifise amajwi ari munsi y'ibice 15 kwijana. Turabandanya n'ano makuru yacu. Amakuru yacu akurikira rero dusimbire mu gihugu ca Ethiopia. Mu gihugu ca Ethiopia rero nyuma y'amezi 8 yose yaraheze intambara isa n'iyacurese, intambara ihuza leta nkuru ya Ethiopia iyobowe na Premier Minister Abiy Ahmed yero isa inuko yari yacureshe, ariko rero bikaba biboneka ko intambara zasubiye kwaduka hagati y'igisirikare kiyobowe na Premier Minister Abiy Ahmed n'umuhari Tigray usanzwe uri mu burengero bw'igihugu ca Ethiopia. Kuva rero muri indwi iheze, aho rero muri indwi iheze ku munsi wa gatanu igisirikare ca Premier Minister Abiy Ahmed kikaba carakoroye indege yari mu bigwanisho. Indege rero ikaba yavuga ko yari yinjiye muri Tigray, yariko yinjira muri Tigray ivuye muri Sudan, ikaba yarizaniye ibigwanisho bano bagwanye bo mu muhari wa Tigray Liberation Army. Ariko rero igisirikare kaba carabonye indege maze ikayikorora. Iyo ndege rero ikaba yarahiye ndetse n'abari bayirimo nta uwizi abari bayirimo ukubangana, ariko rikaba yari mu bigwanisho vya gisirikare byari bizaniwe abanyatigray. Rero guhera aho intambara ikaba yahise yaduka rero no ku munsi w'ejo intambara zariko zirabera mu karere ka Mahara region ndetse na Afar, aho biboneka rero ko imigwano ikomeye ndetse abanyagihugu bakaba babonetse ku munsi w'ejo. Abanyagihugu benshi bariko barahunga bava muri bino bisagara biruka kubera imigwano iriko irabera. Umuryango mpuzamakungu ukaba usaba ko ibiganiro by'amahoro by'ukuri byoba ndetse intambara igahagarara, ndetse Ethiopia iyobowe na Abiy Ahmed igakuriyeho ibihano byose yashiriyeho uno mutwe w'abanyatigray. Biboneka rero ko kino gice ca Tigray gisa n'icyakumiriwe muri kino gihe, aho rero leta ya Ethiopia igenzura cane gose ibintu byose byinjira muri Tigray, yaba n'imfashanyo ndetse za nations zine zagenewe abanyatigray basanzwe no mu bukene budasanzwe zagiye zihagarikwa zanka kwinjira kwikeka ko zino modoka zijana imfashanyo zojana ibigwanisho muri kano karere. Rero haboneka ko n'ubu rero ivyo kugira ngo intambara ihere hagati ya Tigray na leta ya Abiy Ahmed bikomeye cyane gose, biri kure cyane gose uko n'ubu ntibaragira amasezerano y'ukuri yo guhagarika intambara hagati y'izi mpande zibiri zose zihanganye. Rero tuzokomeza tubatohoreza uko biri biragenda, ariko rero uyu akaba n'umunsi wa kabiri intambara iri kwiraba hariya muri twe twabuze twa Mahara region na Afar region, aho rero biboneka ko imigwano yasubiye kwaduka hagati y'igisirikare ca Ethiopia n'igisirikare ca Tigray gisanzwe kiri mu burengerazuba bwa Ethiopia. Turabandanya n'amakuru yacu. Amakuru yacu akurikira duce dusimbira mu gihugu ca Algeria. Mu gihugu ca Algeria rero Perezida w'u France Emmanuel Macron akaba hari mu rugendo rw'iminsi 3 mu gihugu ca Algeria. Urugendo yatanguye ku munsi w'ejo aho yakiwe na mugenzi w'igihugu ca Algeria. Tubise ko igihugu ca Algeria kiri mu bihugu byasinzikajwe cyane gose n'ubukoloni bw'u France, aho mu myaka irenga 80 igihugu ca Algeria cyakolonijwe n'igihugu cy'u France. Perezida rero Emmanuel Macron akaba yamenyesheje ko azanywe muri kino gihugu no kongera kunga ubucuti bushasha
bushasha ubufatanye no gufashanya, aho yavuze ko hari byinshi cyane rwose igihugu cy'Ubufaransa gishobora gufashanya n'igihugu cya Algeria, yaba mu by'ubutunzi ndetse no mu by'umutekano, mu kurwanya iterabwoba ry'imihari igwana muri kariya karere, cyane cyane ko hari imihari myinshi cyane rwose muri kariya karere ka West Africa igwanirayo. Rero Perezida Emmanuel Macron akaba yaragiranye ikiganiro n'abamenyeshamakuru mu minsi 3 yazomara muri kiriya gihugu. Ku munsi rero nyene wejo akaba yaragiye gushira urugori rw'amashurwe ku ntatemwa yitiriwe incungu za demokarasi z'igihugu cya Algeria, aho yari kumwe ndetse na perezida w'igihugu cya Algeria n'abandi bategetsi mu defile yari yateguwe n'igisirikare cya Algeria. Tubitse ko Emmanuel Macron kuva atsindiye amanda yiwe ya kabiri, ubu maze kugendera ibihugu byinshi cyane rwose bya Afurika, na cyane cyane ibihugu byakoranye n'Ubufaransa, na cyane cyane ibihugu biboneka ko bifatiye runini igihugu cy'Ubufaransa, ndetse ingendo bamwe bariko bariyamiriza bavuga ko igihugu cy'Ubufaransa kiguma gishaka n'ubundi gukoloniza ibihugu bya Afurika. Turabandanya n'amakuru yacu. Amakuru yacu akurikira hadushikanye mu gihugu cya Kenya. Mu gihugu cya Kenya rero tubitse ko habaye amatora ku itariki 9 z'ukwezi k'umunani. Rero ku munsi w'ejo hakaba haraheze umunsi w'itariki 15 z'ukwezi k'umunani, hakaba haraheze iminsi 11 nk'uko ubwiza shingiro rya Kenya bivuga. Amatora abaye rero, amatora abaye iyo minsi iheze nuko abatsinze kuba abakuramatari mu gihe kamanza zabonetse zibuza kurahira, bahita barahira bakatangura amabanga yabo. Ku munsi w'ejo rero no munsi igihugu cya Kenya kikaba kiramuswa abakuramatari bashasha 45 kuri 47 bagize basanzwe bayitwara igihugu cya Kenya. Tubitse ko rero abakuramatari babiri bataratorwa, aho bataratorwa mu ntara ya Kakamega ndetse n'intara ya Mombasa, aho rero Ubuyobozi bw'amatora IEBC mu gihugu cya Kenya wahagaritse aya matora yo muri izi ntara zibiri kubera amakarata y'amatora basanzwe barayihenze ko mu gucapisha amazina ya bamwe mu bitoza muri modere arabura. Rero bikaba byatumye izi ntara zibiri zitararonka abahoze b'aburamatari bashasha, rero zikaba nazo zigiye gukora amatora mu ndwiza. Ariko rero abandi b'aburamatari bose basanzwe baratowe ku munsi w'ejo bararahiye, aho rero bashikiye amabanga. Uyu munsi bakaba igihugu cya Kenya kiramuswa aburamatari bashasha rero bagiye bashimira abatoye, ndetse abategetsi batandukanye bakaba bagiye bitabira ibirori bitandukanye. Igisagara cya Nairobi kikaba kiramuswa ubu witwa Johnson Sakaja, akaba ari uyu utsinda amatora yiwe ari igihamana, kuko yagihuye n'imanza nyinshi cyane rwose zamuhagarika zamubuza kwitoza, aho rero imanza zimwe cyane cyane zihagarariye ko adafise diplome ya universite, nawe akaba avuga ko ifise yakuye mu Uganda, ariko leta ya Kenya ikaba yari yabimeje, ndetse rero imanza zarabaye nyinshi aho bagiye batoza no mu Uganda. Ariko rero bakomeza kurangira umugwi ujeje amatora mu gihugu cya Kenya umwemereye kwitoza kwa aburamatari, ndetse agira n'amahirwe aratsinda amatora. Rero uyu munsi w'ejo Johnson Sakaja akaba yararahiye kuba guverineri agira kane w'intara ya Nairobi. Tubise ko intara guverineri wa mbere w'intara ya Nairobi yitwa Evans Kidero, hanyuma hasubira uwitwa Mike Mbuvi Sonko, maze hasubira uwitwa Anne Kanani yasubiriye Johnson Sakaja, akaba agize aburamatari bakane w'intara ya Nairobi kuva ibwirizwa shingiro rishasha ryanditswe iryo riha uburenganzira aburamatari gutwara nkaho ari nk'abakuru b'ibihugu. Aburamatari nibo bafise uburenganzira bwose ku ntara yiwe, aba ari nka perezida, kubera ivyo gushaka ko ibyakozwe byo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu. Naco gituma rero aburamatari muri Kenya adatogwa na perezida, ahubwo atogwa n'abanyagihugu, kuko nka karorero ashobora kuba aburamatari atava no mugambwe perezida avamo. Rero bikaba bizoboneka rero perezida yatowe William Samuel Ruto, perezida elect William Ruto, akaba yaritabiriye ibirori byo muri Nairobi, aho yashimiye uyu guverineri Johnson Sakaja, ndetse akanashimiye ndetse n'abandi baburamatari indwi b'abadamu batowe uwo mwaka. Yavuze ko ngo umwaka muri manda iheze bagize abadamu 3 bonyene, ariko umwaka bakaba bagize abadamu 7. Biboneka rero ko abanyakenya bamaze kubona ko n'abadamu bashoboye, bireka ryo byashikijwe na perezida William Ruto arindiriye kurahizwa nyuma y'uko imanza zashizweho zo kwiyamiza amatora yatsinze zizohera. Tuba turinde rero mu nduza ku munsi wa mbere akaba ariho imanza zizotangura muri sentare nkuru y'igihugu cya Kenya, aho tuzomenya rero ibyo sentare izotangaza nyuma y'iminsi 10 sentare imaze kumviriza runo rubanza ruzotangura
runo rubanza harizotangura ku munsi wa mbere hariho rero amaso yose azoba hanze sentare nkuru y'igihugu ca Kenya. Naha rero turangirije ano makuru, mwakoze mwese abayakurikiye, tubasabira sabone cyangwa subscribe. Imana ishikare kubazigama, mukushikare kugwa neza no gukurikirana ibiganiro byacu. Mwakoze.